bakunzi b'Iratiro Magazine turabahaye ikaze mu kiganiro Amagara. Ikiganiro tuzoza turabayagira ku vyerekeye indwara zigiye zitandukanye. Ikiganiro muzokwama mukurikirana ku minsi yose ya gatatu y'Imana isaha zine. Turabahaye ikaze. Jendi Ndayikeza Jean Paul. Kuri uno munsi tubayagira ivyerekeye indwara yo kwibagira ariyo bita mu rurimi rw'igifaransa maladie d'Alzheimer. Indwara igenda itera yonona ivyo kwibuka, ikonona n'ibindi bikorwa vyo mu mutwe. Itumatumanako ry'udutsi two mu mutwe birata agaciro, mbere bigatera kwipfa. Kwibagira kenshi biterwa no kubura kwitondera ikintu, manque d'attention, kuruta ibibazo nyezina nyavyo vyo kwibuka. Biragoye ko ubwonko bwibuka rero ikintu butigeze bubika. Biramaze gushika ukibagira aho wabitse imfunguruzo, ukibagira gahunda mwahanye n'umugenzi. Ibice 50% by'abantu barenze imyaka 50 y'amavuko bafise ikibazo cyo kwibuka. Ariko ivyo kwibagira hato na hato canke akanya ku kanya si ngombwa abe ari ibimenyetso by'indwara nyezina buri gihe. Byarashitse mukibagira aho mwateretse ngendano zanyu canke ntimwibuke umukinyi w'ireresi kanaka, ntimugire ubwoba. Muganga Francis Eustache, umuhinga mu byo kuvura indwara z'utunyengingo two mu bwonko n'iz'imitsi yo mu bwonko, akaba n'umuyobozi w'ishami ry'ubushakashatsi ku kibazo cyo kwibuka muri kaminuza ya kandi muri Normandie ni mu gihugu cy'Ubufaransa, agira ati: indwara ya Alzheimer imaze kumenyekana cyane mu bimenyeshamakuru muri myaka ya hafi, ku buryo ubu abantu bakunda gutega ubwoba n'utuntu duto two kwibagira bibaza ko boba bayigwaye. Arabandanya ati: kwibagira si umwansi wo kwibuka, si n'ibintu biteye ubwoba bivugijwe. Byemerera ahubwo ubwonko gutondekanya amakuru menshi adushikira ku mwanya kandi adashobora kwegeranywa. Hitamwo kwibagira rero bituma ubwonko butarengerwa ngo bumererwe nabi n'ibintu bidafise akamaro, gutyo bugakora neza. Gutyo rero ibibazo byo kwibagira bitera bigabanuka. Ubushobozi bwo gufata ku mutwe bugabanuka uko imyaka igenda irahera, nk'uko ubushobozi bw'umubiri bugabanuka, ndetse no ku bantu baba bafise amagara meza. Imyaka 65 canke 70 y'amavuko, igikorwa cyo gufata ku mutwe bisaba kucitondera cyane. Kwitaho ibintu biragabanuka kw'iyo myaka. Biba bigoye rero kurangura udukorwa dutandukanye icyarimwe. Kwibagira utuntu duto duto biragwira, ugasanga ntitwibuka igituma twinjiye mu cyumba, gusiba gahunda, gutakaza ikintu canke kwibagira izina ry'umuntu ubonye kumbonesha kure. Ariko ibi ntabwo ari ibimenyetso by'indwara. Ibimenyetso nyezina by'indwara bikuru ni ugutakaza kwibuka no gukunda kwitiranya ibi na biriya. Abantu benshi bagwaye iyo ndwara bakunze kwerekana ibimenyetso mu nzira zitandukanye zikurikira, haba mu by'ubwenge canke mu by'inyifato. Mu by'ubwenge uzosanga abantu bagendana iyo ndwara bagaragaza ibimenyetso nk'igabanuka ry'ubushobozi bwo gufata ku mutwe, ingorane zo kwiyumvira no gutahura, ingorane zo kwitondera ikintu ukaciboherako, manque de concentration, guhusha inzira n'intumbero y'ivyo uriko urakora, kudashobora kwibuka, kudashobora gukora ibiharuro bisanzwe nko guteranya calcul mental, kuba utakimenya ibintu bigezweho, guta umutwe, stress, icanganyikirwa mu mutwe. By'inyifato uzosanga bagaragaza ibimenyetso nko gutera ubwoba abandi kurenze, kudatunganya ibintu ku murongo, gushavura bikabije, kudatekana ngo ugume hamwe, kuyerera, amakenga menshi, kunanirwa kwifata, guhindura ukuntu umeze
n'amajambo atagira mvura menshi uzosanga baguma bavuga. Ishavu rikabije, kwibagira ubutumwa wahawe, kutaryohererwa ikintu na kimwe, kuba ukunda kuba wenyene, la solitude, kwikeka ko woba wakoze, wabonye, wumvise ikintu mu by'ukuri kitariho, kitanabaho, ukwihebura. Ibindi bimenyetso ni ukudashobora gukora imyimenyerezo yo kunonora imitsi, amajambo adaharuye no kubura akayabagu. Muganga Francis Eustache arabandanya adushikiriza impanuro z'ingene twokwikingira iyo ndwara. Ni kwirinda ubwa mbere na mbere indwara y'umutima, kinonora imitsi, imyimenyerezo ngororamubiri byorohereza itembera ry'amaraso ndetse no mu bwonko, amaraso agatembera neza umubiri wose. Kumenyereza ubwonko, gufata ku mutwe, gufungura neza, kuryama neza kandi bikwiriye, guhuza n'abantu mu kibano. Turashimiye mwese mwashoboye gukurikirana iki kiganiro. Wowe afise intererano cyangwa icabaza niyandike muri commentaire, hanyuma ntimwibagire kugira subscribe cyangwa s'abonner kuri chaîne ya YouTube Iratiro Magazine.